Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Nabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo nkuru z'amakuru no musi kwa gatatu itariki 22 z'ukwicumi mu 2025. Leta y'u Burundi yishuye ku myidogo y'uko iminsi yo kwibika incungu itagihabwa ikibanza nk'ico yahorana. Leta y'u Burundi irasonera cyane kandi irubahiriza izo ncungu z'igihugu, gusa n'indi buryo bwo kubibuka kugira ngo habemwo no kubahiriza cyane iragi ryabo. Mu Burundi nyene ibibanza byo kwakira no kuvura abagwayi korera bigiye kongerezwa kuko ico kibanza kiza kibandanya kurandagata. Mu Buganda habaye impanuka y'imodoka nyinshi yahitanye abantu barenga 40 kwibarabara rya Kampala Guru. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore, aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Idoni devyo byase ni mukanya Pridasenge yumva je kudusomera hayavugwa kwisi. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatangaje ko Isiraheli yanyuranyije n'inshingano zayo mu mategeko mpuzamahanga igihe yakumiraga inkunga igenewe abanyapalestine muri Gaza. Igihe urukiko rwatangaga umwanzuro ushingiye ku bitekerezo byarwo, rwavuze ko Isiraheli nk'igihugu cyafashe ubugenzuzi bwa Gaza cyari gifite inshingano zo kwemera ko hatangwa uburyo bufasha inkunga kandi ko itagombaga gukoresha inzara nk'intwaro y'intambara. ICJ rwavuze ko Isiraheli yagombaga gukorana n'imiryango itanga inkunga yatanzwe na Loni irimo nka UNRWA. Uyu mwanzuro w'urukiko wari wasabwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye nyuma y'uko Isiraheli ihagarikiye UNRWA ishinja gukorana na Hamas. Hagati aho inteko ishinga amategeko ya Isiraheli yatoye ku majwi make yemeza umushinga w'itegeko watanzwe n'umudepite w'amatwara y'ubuhezanguni wemeza ubwigenge bwa Isiraheli ku ntara ya West Bank. Iri tora rihuriranye n'urugendo rwa Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance rugamije kuganira ku mugambi w'agahenge. Mu kwezi gushize Perezida Trump yavuze ko atazemera ko Isiraheli yiyomekaho West Bank abanyapalestine bashaka kugira leta yabo. Ishyaka Likud rya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ntiryashyigikiye umushinga w'itegeko, ariko abandi bagize ihuriro ry'amashyaka ari ku butegetsi baritoye. Ukraine yibasiwe n'umurundo w'ibitero by'Uburusiya mu gihugu hose. Byagabwe amasaha make gusa White House, ibiro by'umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimaze kuvuga ko guhura kwa Perezida Trump na Vladimir Putin ku nshuro ya kabiri byasubitswe. Inkuru ya John Sadworth uri Kyiv, muri yumva mu ijwi rya Chansara Bimana. Ibitero bikomeye by'Uburusiya vyabaye mu ijoro ryakeye vyahitanye abantu 7 harimwo abana babiri Kiev. Ibi nivyo bitero vya mbere ku mugwa mukuru kuva mu kwezi guheze. Hari n'ishure ry'imicuko ryatewe ibisasu mu gisagara ca Kharkiv bikomeretsa abantu bashika ku 26. Umuyaga nkuba waracitse mu bice byinshi vya Ukraine kuko Uburusiya bwatumbereje ibitero ku nzira zikwiragiza umuyaga nkuba. Imbere yaho igisirikare ca Ukraine cavuze ko cakoresheje ibisasu by'abafaransa n'abongereza kugira gitere uruganda rukora ibisasu biturika mu karere ka Bryansk mu Burusiya. Ivyo bitero vyabaye haheze amasaha make ibiro vy'umukuru w'igihugu wa Amerika bigabanuye ivyizigiro ko himirije kuba vuba inama hagati ya Donald Trump na Vladimir Putin. Abanyamakuru babiri bafunzwe batsindiye igihembo Sakharov cy'uyu mwaka. Ni igihembo gitangwa n'inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi ku bantu bagaragaraho kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubwisanzure bw'ibanze. Andrei Poskobu wo muri Belarus yakatiwe gufungwa kubera inkuru ze yakoze kuri guverinoma igihe leta yakazaga umurego wo guhiga batavuga rumwe nayo. Mizia Amogarobei wo muri Georgia bivugwa ko yafunzwe nyuma y'inkuru z'iperereza yakoze ku ikoreshwa ry'imari ya leta no gukoresha ubutegetsi mu gukinagaza abaturage. Abandi bahawe irishimwe barimo abaturage ba Ukraine, Malala Yousafzai na Nelson Mandela. Aya makuru ya BBC.
umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi ba Rapid Support Forces Mohamed Hamadi Dagalo uzwi nka Hemet yatanze gasopo ko azarasa ku kibuga cy'indege icyo ari cyo cyose mu karere kizagaragara ko gifasha ingabo za leta ya Sudani mu bitero byo mu kirere cyangwa ibikorwa byo mu kirere. Abitangaje amasaha make nyuma y'uko drone za RSF zibasiye ikibuga cy'indege cya Khartoum. Inkuru ya Nomusa Maseko muragezwaho na Gildas Yundi Mpundu. Gasopo itagarama ikinya ya Hemet yari itomoye. Yagize ati hamwe ibibuga by'indege byo hanze y'igihugu byokoreshwa mu gutera amabombe ku butaka bwa Sudani bishobora guhinduka igice cy'urubuga rw'intambara. Iri gabisha ryacishijwe ku mbuga ngurukanabumenyi ejo haheze ryabonye nk'iterabwoba rigaragara kuri Misiri yigeze kuba yagirizwa kugira uruhara mu bitero byo mu kirere kuronsa imyimenyerezo hamwe n'utudege tutagira abadereva. Igisirikare ca Sudani cavuze ko cyari cyashoboye kuburizamwo ibi bitero amasaha make imbere y'uko uruja n'uruza rw'indege rusubira muri Khartoum. Ikigo cya Elon Musk Starlink gitanga imirongo ya internet iturutse ku cyogajuru mu rwego rw'itumanaho kiravuga ko cyahagaritse serivisi ku mashini zirenga 2,500 zifitanye isano n'ibigo bikora uburiganya muri Myanmar. Umuyobozi wa Starlink Lauren Drayman yatangaje ko iki kigo gifata imyanzuro ikwiye igihe gitahuye ibikorwa binyuranye n'amahame yacyo. Kuwa mbere w'iki cyumweru ingabo za guverinoma ya Myanmar zari zavuze ko abasirikare bafashe imwe mu nyubako zabaye kimomo mu bikorwa by'uburiganya n'amagendu hafi y'umupaka wa Thailand. Inkozi z'ibibi zireshya abanyamahanga mu bucuruzi bw'abaringa n'urukundo bitabaho zungukiye cyane muri ibi bikorwa mu karere kitaruye ka Myanmar. Nina urakoze Pedasenge yumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Burundi. Ibibanza byo kwakira no kuvura abagwayi korera mu Burundi bigiye kongerezwa kuko ico kiza kibandanya kurandagata. Mu ndwi imwe abamaze gufatwa barenga 2,000 mu gihugu cyose. Ivyo vyatumye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahaguruka atangutse isekeza ryo guhimiriza abantu kurushiriza kugwanya ico kiza. Gushika ubu bivugwa ko kimaze guhitana abantu 6. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Leta y'u Burundi irasonera cyane kandi irubahiriza izo njungu z'igihugu, ari nacyo gituma iyi minsi twibuka izo njungu z'igihugu. Muradutunga inkuru twasavye siyo iyo baduhaye reka ndayibasubiriremo. Tugarutse ku nkuru yejo aho mu Burundi bibutse ku nshuro ya 32 President Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi yishwe mu 1993 hamwe n'abandi mu bo bakorana. Harabaye imyidogo yuko uwo musi utahawe ikibanza nk'ico wahorana. Kimwe mu vyafatiwe ko nuko abo mu nzego z'igihugu harimwo n'umukuru w'igihugu bazindutse kare bakagenda ukwabo kunamira abo bahisi, abo mu miryango y'ababuze nabo bakagenda ukwabo bavuye mu misa kandi kare bose bari kumwe mu biringo byose by'ugo rubanza. Abagendanye na President Melchior Ndadaye bavuga ko iyo ngendo isa nkaho leta ifise intumbero yo kuzimanganya imisi yo kwibuka icungu. Navuganye na Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru n'umuvugizi wa leta y'u Burundi ntangura ndamubaza ico avuga ko bayibona gutyo. Leta y'u Burundi irasonera cyane kandi irubahiriza izo njungu z'igihugu, ari nacyo gituma iyi minsi twibuka izo njungu z'igihugu, izo njungu za demokrasi iguma ari iminsi y'akaruhuko. No kugira ngo abarundi bose bashobore kwidegemvya mu kwibuka izo njungu. Gusa leta y'u Burundi yahindi buryo bwo kubibuka kugira ngo habemwo no kubahiriza cyane cyane iragi ryabo. Kubibuka rero mu biringo bibiri, hari igisabisho cyo kubibuka hamwe n'ikiringo rero cyo gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa zabo, twongera twumviriza amajambo bashikije igihe batsinda. Mugabo rero tukaja duhimiriza abarundi guca baza ku kivi nk'uko nabo barize bigura Burundi bavuga yuko ibikorwa ari byo vyoja imbere. Umweno mbere yo gutimbataza rero demokrasi ishingiye ku bikorwa tuvuga tuti abantu nibibuke mu gatondo ka kare, hanyuma bashiraho ingori z'amashurwe bashireko, hanyuma tuje mu misa tubibuke tubasabire, hanyuma igihugu gice kijya ku mirimo kugira ngo tubibuke turangura ibikorwa by'iterambere. Rero hari abo usanga bamwe bibaza ngo tugire bya bintu bya kera byo gufata ikonje ryo kwicara tukiriga twicaye ku kibuga.
mugabo ni intumbero gusa yahindutse kugira ngo cyane cyane muri iryo ragi ryabo badusigiye ryo gutsimbataza demokarasi yamira mu bikorwa by'iterambere ariyo dusha dushira imbere. Ko mwahora mukorera uwo mugigwa hamwe mugatangurira rimwe mugahereza rimwe, vyagenze gute ngo inzego za leta n'abandi bubaha babikora ukwabo, hanyuma abajyango inshuti n'umugambwe w'abahisi babikora ukwabo bidoze bavuga ko bisa nk'ari ugushaka kuzimanganya iminsi yo kubika incungu z'u Burundi? Mubivuga kwiki? Ni ukutaratahura iyo ntumbero nshasha twabihaye yo kugira ngo dutsimbataze demokarasi ishingiye ku bikorwa by'iterambere. Umukuru w'igihugu n'izindi nzego zose zo hejuru n'abandi bubaha bose bo muri rya nzego bazinduka mu gaturuturu ka kare kugira ngo bashire izo ngori z'amashurwe kunatemwa kugira ngo bibuke, mugabo kandi babikora mu gatondo ka kare cyane kugira ngo tuje mu misa twese. Ariko twasanze iya ntumbero ya kera yo gutonda umurongo tuvuye mu misa twese ugatonda gushirako amashurwe vyatwara umwanya munini cyane kandi utanakenewe, umwanya mbere usanga utesheje abantu kujya kubandanya ku mirimo. Ariko ubu niho bitunganijwe neza nuko batarabimenyera, burya umuhini mushasha uracabatera amabavu. Mbega iyo mutegura imanza zo kwibuka muhora mubimenyesha imiryango y'amaraso na politike? Hariho ikintu abantu bataratahura kumbure bazoza baratahura buke buke, nuko Perezida Ndadaye burya ntacikirirwa Frodebu canke ngo yitirirwe umuryango wiwe. Perezida Ndadaye ni uw'igihugu. Iyo rero urubanza rwa Repubulika rugategurwa na Repubulika, hanyuma kandi iyo bageze rero gutumira niho baca babatumira bakabaha n'urutonde rw'ingene umwanya bazoza gushirako ingori z'amashurwe kugira ntihabe uwo musumikano. Uwo yari Jerome Niyonzima, umuvugizi wa leta y'u Burundi. Muradutunga ku kagurane mu buhinga bw'ivyuma twari twagize mu kanya. Tugaruke kuri ya nkuru yo mu Burundi nyene, aho ibibanza byo kwakira no kuvura abagwayi korera bigiye kongerezwa kuko ico kiza kibandanya kurandagata. Shika ku itariki yejo tumaze kuronka abagwayi bashika ku 2067 n'abagwayi benshi. Uwo ni muganga Nkenguru Sereriane ajeje indwara zibiza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yariko aratanga ibitigiri bishasha vya kolera mu Burundi. Yavuze ko umurindi kolera igezeko biteye ubwoba kuko ibitigiri vy'abafatwa bibandanya kuduga. Kubera uwo murindi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bagiye kongereza ibibanza vyo kwakirira no kuvura abafashwe nkuko vyemezwa na muganga Liliane Nkengurutse. Uherejo hariho ibindi bitaro bigiye gufasha kwakira abo bagwayi bakorera hariya mu Rubirizi, mbere mu nyuma umushikiranganje bw'abagara y'abantu bariko bararaba ukuntu no mu Buterere ko kugurwa bene ivyo bigo. Muri ico kiza ca kolera intara ya Bujumbura niyo iza imbere mu zigeramiwe cyane. Umukuru w'iyo ntara General Major Aloise Ndayikengurukiye avuga ko utwigoro two kugwanya iyo ndwara tubangamiwe n'ubukene bw'amazi meza. Aratangazwa kandi no kubona mu gisagara ca Bujumbura kugeza ubu hari ahantu badafise utuzu twa sugumwe dukwije amategeko y'isuku. Hariho kibazo iruhande y'amazi, twabonye ari kibazo gikomeye. Ntivyumvikana ko ariho twosanga hari abantu batagira amatwarete, batagira ubuzu bwa sugumwe, kandi ari ahantu hari abantu basirimu. Twasavye no mu ntwaro dusubire tubwire abajejwe intwaro, abanyuma komeye, abakuru b'amakaritsiye kugira barabe ko atarugo na rumwe rutagira twarete. Aho bazosanga hatari akazu ka sugumwe amategeko akurikizwe, kuko uyu azoba ariko aragwanya umugambi w'igihugu wo kugwanya iki kiza ca kolera. Urumva ohe ntabataniye n'umwansi w'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahamagarira umwe wese kugira isuku ahaba, agatera kamo abatware gushishikariza abo barongoye kugira isuku. Reka rero duhagurukire rimwe twese tugwanye ico kiza ca kolera. Savye kandi abajeje intwaro gukurikirana ibibanza bihurikiramwo abantu benshi kugira ngo bigumane isuku rikwiye, na cane cane mu tuzu twa sugumwe. Mu gihe indwara ya kolera imaze imyaka irenga 45 ivugwa mu Burundi, igisata cyo kugwanya indwara mu ishirahamwe rya Afrika gihaye ihangiro ko hogera mu mwaka wa 2030, ni kuvuga mu myaka 5 kolera yoba itakivugwa mu Burundi. I Bujumbura, Patrick Waso.
urakoze Patrick Waso, inkuru yawe dushikanye ku saa 11:44 muri studio za BBC London, saa 10:44 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Tuje amakuru yo mu Rwanda ariko tuyafatiye Buraya. Mu rubanza rw'urujurire mu rukiko rwa Rwanda i Paris mu Bufaransa, abunganira mu mategeko Sostene Munyemana, umunyarwanda w'imyaka 70, basabye ko yezwa ku vyaha vya genocide yagirizwa. Bavuze ko ibirego bimwagiriza ari bihimbano kandi ko abatangabuhamya bategetswe ivyo bavuze. Sostene Munyemana yahoze ari umuganga mu cahoze ari intara ya Butare, akaba yanakoreye ubuvuzi i Bordeaux mu Bufaransa, yakatiwe gufunga imyaka 25 mu 2023 ku vyaha vya genocide nyene. Ni inkuru ya Majesté Barenga i Paris. Sostene Munyemana yitavye urukiko rw'ubujurire rwa Rwanda i Paris, yinjiye mu cumba c'urubanza asa nk'umuntu ataco yikeka. Yari yambaye agapira k'amaboko magufi k'amabara y'umucungwe n'ipantaro yoroshe. Yicaye mu cumba cugajwe n'ibirahuri bimukingira n'abaje kumviriza urubanza. Afata urupapuro n'ikaramu, aboneka yandika cane mu masare ngatandatu. Imburano z'uno munsi zatangujwe n'ababuranira Munyemana. Bavuze ko yamaze imyaka myinshi akiza ubuzima bw'abavyeyi bariko baribaruka, kandi izina ryiwe yiswe na bimwe mu binyamakuru ngo umuyangayanga wa Tumba, caye mu Gifaransa Boucher de Tumba, ari kinyoma kigamije kumwambika ibara. Abunganira Munyemana bavuze ko mu batangabuhamya bose bumviswe n'urukiko atanumwe yigeze avuga ko yamubonye yica umuntu. Bavuze kandi ko hari abatangabuhamya benshi bari abaturanyi ba Munyemana Itumba. Mu cahoze ari prefecture ya Butare mu majepfo y'u Rwanda, bemeza ko ahubwo ko ari babafashije kuticwa. Harimwe n'abatangabuhamya baje bava mu Rwanda. Abamwunganira kandi bishimikije bumwe mu burorero bw'imanza za genocide, aho hagiye haraboneka abatangabuhamya bemera ko bategetswe kugira bavuga ibitari ivyo. Bavuze ko no mu rubanza rwa Munyemana hari abatangabuhamya bavuga ibintu bivuguruzanya. Abo bunganira Munyemana banavuze ko n'ishiramwe Collectif des Partis Civils pour le Rwanda ryo mu Bufaransa rizwi mu kurondera abakekwaho genocide mu bihugu bahungiyemwo ritagendera ku butungane nyakuri. Bavuze ko iryo shiramwe riyobowe na Alain Gauthier n'umugore wiwe Dafros Gauthier afise inkomoko mu Rwanda, rikunze kuba igikoresho c'ubutegetsi bwa Kigali. Abamwunganira basavye urukiko kumufata nk'umwe mu bantu b'inyankamugayo aho kumubona nk'uwakoze genocide. Aha bifashishije akarero k'amakete abiri Munyemana yandikiye umugore wiwe yari kwiga mu gihugu c'Ubufaransa mu 1994 mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa gatandatu, aho yagaragaza uko ibintu byari vyifashe nk'uraga, ngo vyerekana ko yari afise umutima w'ubuntu. Basoze basaba abacamanza gukoresha umutima nama n'ubutungane nyabwo kugira Sostene Munyemana ashobore gusubira mu rugo rwiwe, kuko amaze imyaka 30 aburabuzwa ku vyaha atakoze. Bitiganjwe ko Sostene Munyemana azohabwa ijambo rya nyuma imbere y'uko urubanza rusozerwa ku munsi w'ejo ruheze rushigwe mu mwiherero. Ibizoruvamo bikazomekanya ku munsi wa 4 mu masaha y'ijoro. Ale Majesté Barenga, BBC Gahuza Miryango i Paris mu Bufaransa. Urakoze Ale Majesté Barenga. Tumanuke mu Buganda, ahabereye impanduka y'imodoka nyinshi yahitanye abantu benshi ku ibarabara rya Kampala Gulu. Gushika ubu bivugwa ko abapfuye barenga 60. Umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yavuze ko babajwe cyane n'iyo mpanuka, yemera n'amafaranga yo gufasha imiryango yabuze ababo n'abakomeretse. Inkuru dushikirizwa na Gisele Berwa. Polisi ya Uganda yari yabanje gutangaza ko bapfuye barenga 60, nyuma ivuga ko yari yibeshye ku mibare kuko yari yabariyemo n'abaguye igihumure baje kuzanzamuka nyuma. Iyo mpanuka yabaye ubwo imodoka ebyiri zitwara abagenzi zagendaga mu byerekezo bitandukanye zagonganye, ubwo zarimo zigerageza kunyura ku zindi ebyiri harimo ikamyo n'imodoka nto. Iperereza ku cyateye impanuka rirakomeje. Abakomeretse bajyanwe mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wo mu burengerazuba wa Kiryandongo. Polisi yavuze ko irimo gukorana n'inzego zishinzwe ubuzima n'ubutabazi kugira ngo hamenyekane imibare ya nyayo, hanatangwa amakuru agezweho. Perezida Yoweri Museveni yavuze ko atewe umubabaro no kumenya inkuru y'iyo mpanuka, atanga ubutumwa buhumuriza imiryango y'ababuze ababo. Yasabye kandi ko habaho kwigengesera kugira ngo hirindwe bene izo mpanuka. Yategetse ko buri muryango w'ababuze ababo uhabwa miliyoni 5 z'amashiringi ya Uganda na miliyoni 1 ku bafite abakomeretse. Urakoze Gisele Berwa. Tugume mu karere. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame
yagenye abakenguza amateka 4 muri abo bagenywe harimo 2 bagarutse mu mabanga na 2 bashasha. Amategeko ararekurira umukuru w'igihugu kugena abakenguza amateka 8 bitabanje guca mu matora, ariko ntirivuga ico ashingira ko mu kubagena. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Madame Valentine Uwamariya winjijwe ari mushya ni inzobere mu buhanga bw'ibijyanye n'ubutabire cyangwa siyanse. Ubu buhanga akaba yarabukuye muri kaminuza zo muri Afrika y'Epfo no mu Buholandi. Uyu yamenyekanye cyane ubwo yinjiraga muri guverinoma agizwe ministre w'uburezi, nyuma aza kugirwa ministre w'umuryango. Yabaye kandi ministre ushinzwe kurengera ibidukikije kugeza mu kwezi kwa 7 ku mwaka wa 2024. Kuva icyo gihe nta zindi nshingano zizwi yari afite. Mbere yo kwinjira muri politiki yabaye umwarimu wa kaminuza. Alfred Gasana we yabaye ministre w'umutekano w'imbere mu gihugu, ndetse amakuru akemeza ko uyu yabaye no mu nzego z'iperereza ry'imbere mu gihugu. Gasana yabaye kandi n'umudepite mu nteko ishinga amategeko. Mu mwaka wa 2024 Gasana yagizwe uhagarariye u Rwanda mu bwami bw'Ubuholandi asimbuye Olivier Nduhungirehe warushinzwe ububanyi n'amahanga. Ku mpamvu zitavuzweho uyu Gasana yahise agarurwa mu gihugu ku mpamvu zitavuzwe, gusa hakaba hari amakuru avuga ko Ubuholandi bwamwanze. Undi wagenwe ku mwanya wa senateri ni umunyamategeko Evode Uwizeyimana, akaba ari inzobere mu by'amategeko. Ni umugabo uzwiho imvugo ikarishye yavuga kuri politiki y'akarere ndetse n'intambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu yari amaze imyaka 5 ari muri Sena, nabwo akaba yarinjiyemo agenwe n'umukuru w'igihugu. Mbere yo kwinjira muri Sena, Uwizeyimana yabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. Yanabaye kandi muri komisiyo yo kuvugurura amategeko, kandi ni n'umwe mu bavuguruye itegeko nshinga igihugu kigenderaho muri iki gihe. Jean Pierre Dusingizemungu we azwi cyane nk'umwarimu wa kaminuza, nawe yari amaze imyaka 5 muri Sena. Umwanya yari yashyizwemo n'ububasha bw'umukuru w'igihugu. Dusingizemungu yamenyekanye cyane no mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bw'abacitse ku icumu, ndetse akaba yaranayoboye umuryango Ibuka. Aba bagomba gutangira imirimo muri Sena bamaze kwemezwa n'urukiko rw'ikirenga, ndetse bakanarahirira imbere y'umukuru w'igihugu. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ubu n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC. Ay'imikino uyu munsi aribanda ku mikino ya Champions League ku mugabane w'Uburayi. Liverpool muri iri joro irakina na Frankfurt mu Budage, umukino wo kwigarurira icyizere nyuma yo gukubitwa imikino 3 ikurikiranye, harimo 3 ya shampiyona ya English Premier League. Uretse uwo mukino hari indi myinshi ikomeye iteganyijwe muri iri joro, aho Bayern Munich ikina na Club Brugge yo mu Bubiligi, Chelsea irahura na Ajax, Monaco yakire Tottenham, naho Sporting Lisbon ihangane na Marseille. Real Madrid irabiri mu rugo yakira Juventus. Mu mikino yarayibaye hinjiyemo akabagari k'ibitego 43, amakarita atukura 5, hatanzwe penalty 6 muri zo 5 zinjijwe. Arsenal yatsibuye Atletico Madrid ibitego 4-0, Barcelona inyagira Olympiacos 6-1, Paris Saint-Germain yo itsinda Leverkusen 7-2, Borussia Dortmund inyagira ikipe ya Copenhagen ibitego 4-2, Newcastle United itsinda Benfica ya Mourinho ibitego 3-0, PSV yatsinze 6-2 ikubita Napoli, Inter Milan itera 4-0 kwa Union Saint-Gilloise yo mu Bubiligi, na Manchester City itsinda Villarreal 2-0. Soreze ku nkuru yihagarikwa ry'umukino wa shampiyona ya La Liga ya Espanye, umukino hagati ya Villarreal na Barcelona wagombaga kuzabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 12 tariki 20. Ibi rero ngo byababaje umuyobozi w'ikiramwe ry'umupira w'amaguru muri Espanye, Javier Tebas, wavuze ko ari ikintu kibabaje cyane kuri shampiyona ya La Liga mu rwego rwo kwimenyekanisha cyane. Ibi bikaba byatewe n'imyigaragambyo yo kutishimira imikino ya La Liga kujya gukinirwa mu bihugu byo hanze. Amakipe nka Real Madrid yari yabyamaganye yivuye inyuma, avuga ko kujya gukinira hanze kwimwe mu mikino ari icyasha kuri shampiyona ya La Liga. Ubutaliyani bwo bwamaze kwemeza ko umukino wa Serie A, no kuvuga shampiyona y'Ubutaliyani hagati ya Milan na Como, uzabera muri Australia mu kwezi kwa 2 umwaka utaha. Reka mpiniraha, ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana.
mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye ngewe ndabizi neza ko uwo mugore atwita atari nge wayimuteye ariko yakiriye uwo mugabo we rwose abana n'abawe kandi bazavukira mu rugo rwawe erega iyo umugore n'umugabo babana nicyo gihamya cya mbere cyemeza ko umwana uvukiye muri urwo rugo aba ari uwabo si byo se noneho mureke mbasobanurire neza kandi munyumve mw'ababyeyi nta kibazo turahari rwose ariko urasobanura ibiki ni 12:45 kuri BBC. ubu naho duha umwanya Patrick Waso mu kiganiro c'abagore. ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro c'abakenyezi cyo kuri wa gatatu itariki 15 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. muri iki kiganiro tuganira n'umugore umwe rukumbi arongoye intara imwe muri zitanu zigize Uburundi. Denise Ndaruhekere arongoye intara yagutse ya Buhumuza. uyu mufasoni ninde? yatanguye gute ivyo bikorwa vya politiki? afatanya gute ako kazi no kwitwararika ivy'urugo rwiwe? inyishu ni muri iki kiganiro mwateguriwe kandi mushikirizwa na Patrick Waso. atangura tubwira uwo ari we. Denise Ndaruhekere ni jewe nkaba ndamutswa intara ya Buhumuza uyu munsi guhera ku itariki 3 z'ukwezi kw'indwi ku mwaka wa 2025. jewe rero natanguye kuja mu bijanye n'intwaro hari muri 2014 ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu aho umukuru w'igihugu yangena kuba umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga yarajejwe ivy'imibano inkino n'imico kama. ivyo narabibayemwo gushika mu 2020 aho mu 2021 bihindukiye hakajamwo byo mu biro vy'intara kwa buramatari habaho abo bita abayobozi bishikira cangenwa kuba umuyobozi mwishikira wa buramatari w'intara ya Muyinga. niho rero nabandanirije ejo bundi muri 2025 amatora aheze cangenwa kurongora intara ya Buhumuza. imbere yuko nja mu vy'intwaro nari nsanzwe ndi mu gisata c'indero aho nari ndongoye ishure ryisumbuye rya lycée communale Kamaramagambo. naryo nyene nkaba narigiye ko mvuye ku ishure ryisumbuye rya commune ryitwa college communale Buvumbi. ivyo rero maze gushika mu vy'intwaro byaramfashije kugira ngo shobore kwiyorienta neza canke gukora ibikorwa ntuje. amabanga mujejwe yo kurongora intara no kuba inarugo muyabangikanya gute? jewe rero tuvugana ndubatse mfise uwo twubakanye umufasha hamwe n'abana batatu. abo bana babiri bari muri kaminuza uwundi umwe nawe ari mu mwaka wa 11. kugira ngo dushobore kurangura ibikorwa bijanye n'ivy'intwaro neza bisaba ko tubanza uwo twubakanye tubanye neza tukavyumva kumwe kugira ngo n'ivyo mu rugo tube tubitunganya neza. ukijanye no gutunganya ivyo mu rugo ubifatanije n'intwaro navyo nuvuga ntisi umutwaro muremure kuko uraheze ukamenya ingene uvyipangako ukamenya umwanya w'ibi n'umwanya wa biriya. hanyuma ikindi kiba gikenewe no kwama turiko turagiriranira ibiganiro n'uwo twubakanye ivyo mba mfise nk'amaprograme nkabimubwira ivyihutirwa nkabimubwira ibisaba ko nja ahandi hantu nkabimubwira kugira ngo nawe yumve yuko hari imenye ingene abaranyunganira n'abandi kandi dusanzwe tubana muhira bashobora kuba baranyunganira umwanya mba ntahari. ingingo mufata nka buramatari w'umukenyezi mubona abagabo bayikurikiza vyoroshe? barazubahiriza kandi bategerezwa kuzubahiriza kuko batazubahirije ntiboba bagagaye jewe boba bagaye uwantumye nawe ni nyene shubahira umukuru w'igihugu. ni iyihe mpanuro mwoha abigeme kugira ngo nabo nyene bazoshobora gushikira ibibanza bifatirwamo ingingo? nk'impanuro noca ntanga ku bakiri bato kugwaruka rw'abigeme n'impanuro zibahamagarira kwiga. hari igihe ushobora kurondera umuntu afise profile runaka mugabo ugasanga nturi kuramuronka vyoroshe bivanye n'uko kuntu urwaruka rw'ubu rudahurumbira amashure ngo biga amashure maremare. ikiganiro c'abakenyezi c'uyu munsi kigarukiye ngaha naho butaha. Urakoze Patrick Waso kuri ikiganiro c'abagore tubasubiriyemwo.
Amakuru no munsi yagarukiye ngaha ku batashoboye kuyakurikirana marashobora kuyaronka ku rubuga rwacu rwa Facebook ariko BBC News Gahuza canke ku rubuga rwacu rwa internet ariko bbcgahuza.com.